Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayishikirijwe na Luka. Umunsi wo gufatwa uhaye wegereza, Yezu afata icesi inzira yuri Yerusalemu, atuma integuza imbere yiwe. Nazo ziragenda zija mu mihana y'Abanyasamariya kumuteguriza. Ariko ntibamwakira kuko yaje i Yerusalemu. Abigishwa biwe Yakobo na Yohani babibonye baramubaza bati, Mukama, ntiwoturekurira tugahimiriza umuriro ukabashungurukira ko ukabatikiza? Arahindukira arabagangamira ati, mwebwe mwaranyobeye. Umwana w'umuntu ntiyazanywe no gutikiza, yaje gukiza. Baca baja mu yindi mihana. Dushemeze ijambo ry'Imana. Kristu shemezo. Bakristo bavukanye, munkundire mu kuzirikana iri jambo ry'Imana, shimikire ku nkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayishikirijwe na Luka. Igisoma cy'inkuru nziza rero turiko turazirikana uyu munsi cerekeye kitubwira intambwe ya mbere Yezu agira mu rugendo rumuganisha Yerusalemu, ni ukuvuga ikigabane c'icenda mu 51 twahereye gusoma gushika ikigabane ca 13 umurongo wa 21. Umwanditsi Luka dusomye muri Bibiliya Nyirana Shasha ahera ku ijambo rihambaye agira ati, maze igihe ciwe co kuva kuri iyi si gihaye cegereza, Yezu afata icesi inzira irora i Yerusalemu. Kuri Luka, kuva kuri iyi si bisigura iki? Kuva kuri iyi si kuri Luka ni ukuvuga kurira mu ijuru kwa Data, Yezu agasubira mu burinahazo yamanye isi itararemwa. Luka arabigaruka ko no mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ikigabane ca mbere umurongo wa 2 n'uw'12 agira ati, Teofilo we, igitabo ca mbere nanditse cari cerekeye Yezu yatanguye gukora no kwigisha byose gushika umunsi yurira mu ijuru. Turibuka n'igihe Yezu ariko arurira mu ijuru, abari ngaho batamariwe, abamarayika babwiye bati, uyu Yezu mubonye ava hagati yanyu akurira mu ijuru, uko agiye niko azogaruka. Luka rero adufasha kuzirikana ko i Yerusalemu Yezu aroye azorangurirayo wa mugambi w'ugukiza abantu. Azoninahazwa mu nyuma na Mana se, ariko abanje kubabara menshi i Yerusalemu, ariko azobanza kubabara imbere y'uko aninahazwa. Yezu naho yari abizi neza, azi urupfu rumuraririye, ntiyigeze agira ubwoba. Luka yatubwiye ko yagiye icese, yafashe icese inzira irora i Yerusalemu. Mbere Mariko atubwira ko Yezu yagendera imbere y'abo bari kumwe, abari inyuma yiwe ngo bajorewe, kandi imbere bari bafise n'ubwoba. Yezu rero abera akarorero abantu bose. Tumusabe cyane cyane badufashe gutsinda ubwoba mu buzima bwacu. Bisubiye abayoboye abandi bame bari imbere y'abo bayoboye mu kubatunganiriza neza nk'indongozi nyazo zibushitse, atari indongozi z'ubwoba. Twumvise ko Yezu kugira ngo arangure neza urugendo rwiwe, yahisemo gutuma integuza imbere yiwe, kandi niko yakunda kubigira. Turavyibuka no mu gutegura umunsi mukuru w'Ipasika, yatumye Petero na Yohani ku muntu bategerezwa guhura mu gisagara, ababwira ati, nimugende mudutegurire Ipasika kugira ngo tuyirye. Turabisoma kwa Luka ikigabane ca 22 umurongo w'ugushika kuri 13. Kubera iki? Nuko Yezu yagendana n'abantu benshi, byasaba rero ko hari abategura ibijanye n'uburaro n'ifungurwa, bakaba bitegura hakiri kare.
Yesu twumvise ko yabatumye mu mihana y'abanyasamariya, ariko uko bagiye niko bagarutse, kuko banse kubakira bivuye ku rwango rwari hagati y'ababa i Yerusalemu n'ab'i Samariya, kandi kera bari igihugu kimwe. N'ubu urwango hagati y'abavukana ruracariho, ku buryo usanga hariho umuntu adashobora gukorera igikorwa cy'urukundo mugenzi we, nk'uko bankiye Yesu guca mu gisagara cyabo kubera byonyine ko agiye Yerusalemu. Mu kwanga uwo muvukana kubera ibintu mupfa mbere usanga bitanashemeye, uba wanse na Yesu, kuko ntushobora kuvuga ngo urakunda Yesu wanga umuntu kubera ubwoko, intara, imigambwe, idini n'ibindi. Nuko kwaba kubona mu masabamana ndetse no mu bindi bisabisho yokwibaza muri miranda, ariko ubumeze nk'umufarizayo bamwe Yesu yama ariko aragiriza ubwiyorobetse. Imigenderanire hagati y'Abayuda n'Abanyasamariya itari isanzwe imeze neza muri rusange. Yohana arabitubwira yuko ngo nkako ntibagenderanira, ni mu kigabane cya 4:9. Byarunyuka mu gihe cy'iminsi mikuru, kubera yuko ingenzi zaca i Samariya zirengana zija i Yerusalemu. Mbere nabo nyine bari bifitiye ingoro yabo. Abanditsi baratubwira yuko abashakashatsi ko igihe bariko bararengana ab'i Samariya barabatuka, bazwi n'abantu badaheranwa, ni ukuvuga baratukana, bagaterana amabuye, mbere no gushira mu mashi bagashira mu mashi. Twumva yuko imbarutso yari iminsi mikuru. Mu kindi gihe wamenga by'ubupfuma, mugabo igihe barenganye ari benshi, iyo mbarutso yatuma ico gihe intambara zisekera. Iyo abantu babanye batumvikana, akantu gatoyi, akantu busa karatuma inganda zitikira, amahoro agahungabana. Ibyo turabibona cyane cyane mu bihugu byaba mu njyane z'ubutavanako, aho dufate nko mu gihe cy'amatora cyangwa ikindi kintu bituma abantu baja mu ruhagarara, n'abahasiga ubuzima barahasiga ubuzima. Ibyo byerekana ko baba babanye bameze nk'abumvikana, ariko mu by'ukuri hari ibyo bataba barayaga bijanye n'akahise, bagipfukereye ko batarasubiza hamwe neza. None iyo habaye akantu gatoyi, imbarutso ikituma abantu basubiranamo. Abashyira imbere cyane ibitandukanya, abashyira imbere ibitandukanye abantu gusumvya ibyo bahurirako, ntibaba barategera ko twese tuvukana, dufise umuvyeyi umwe, kandi dusangiye uburaro n'uburamuko, dusangiye n'ubukira. Abigishwa Yohane na Yakobo babonye inyifato y'Abanyasamariya, byaranse ko bihangana, niko kugira bati, Mukama, urashaka ko tubwiriza umuriro ukava mu ijuru ukabashungurukira ko ukabatikiza? Kumburegera bashaka kugira nk'umuhanuzi Eliya yasaba umuriro ukava mu ijuru ukarigita abasirikare b'umwami Akaziya, ariko igihe si kimwe. Ubasha bafise bashaka mu kubukoresha mu guhasha abo banzi, abo bantu bafata nabi umwana w'Imana. No mu gihe cya none hari abakoresha ububasha bafise mu guhasha abo bafitaniye amatati. Kubahana ibyo nta ngorane, mugabo kubahasha, none kubona Abanyasamariya banze guha inzira Yesu n'abo bari kumwe, igihano kwari kubatikiza n'umuriro uvuye mu ijoro. Umuntu yashigiriza iciyumviro kidahuye n'icawe, igihano no kumunyuruza ukamwica n'umuryango, ntuzosubire kumukubita ijisho ukamana agahinda. Uwo mudahuje umugambwe, intara, ubwoko n'ibindi, igihano no kumutoteza mu kazi gushika n'agaheba akama ariko araturatura, n'ibindi bihano by'agacamutwe byo guhasha umuntu birimo inzigo y'inzikira bidahuye n'icaha cakozwe. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ritumirira abakiri muri iyo ngendo guhinduka, bagatahura ko ubuzima bw'umuntu ariko atihabwa. N'aba batumwa babigize bataragira ukwemera gukomeye, batararonka ububasha bwa mutima mweranda, kuko
bamaze kuronka umutima mweranda turabona yuko bahinduye ingendo. Yakobo yapfuye aciwe umutwe na Herodi azira inkuru nziza ya Yesu Kristo yariko arashingira intahe. Yohani kumwe na Petero barasabiye abanyasamariya umutima mweranda. Ngiyi ingendo y'abahuye na Yesu, ubu nta macakubiri bagifise, bifuza nk'uko Yesu abishaka ko bose bokira atawuvuyemo. Mbere n'umuhanuzi Zakariya nibyo yatwigishije mu gisomo cya mbere. Abigishwa Yakobo na Yohani bagomba kurwanira iteka n'icyubahiro bya Yesu gusumba mbere n'uko Yesu abibona, ariko twumvise yuko yaciye abakankamira kugira basubire ku murongo. No mu buzima bwacu, mu mibano yacu, harakenewe abaza barakankamira, abashaka gukoresha ububasha burengeye ubwo bafise, bakoresha umwete urenze mu gukora ibidakenewe mbere bibi, babandi bihutira guhasha haguhana. Mu gusozera, Yesu naho hari intambamye mu rugendo rwiwe agana i Yerusalemu, abanyasamariya bakanka kumuha inzira barengane, yaciye aja mu yindi mihana kurondera iyindi nzira ibandanye kugira ngo urugendo arimo ntihagire igituma ruhagarara, kuko agiye gucungura abantu. Tumusabe rero ngo adukomereze imitima n'imibiri, maze natwe mu rugendo turimo tugana Yerusalemu yo mu ijuru atwereke inzira nyayo yo kubandanya, naho byaba ngombwa ko dukata adukatishe tumugamburukire, kuko niwe nzira idushikana kwa Data. Mugabekazi w'amahoro dusabire.